Urafise umufiance? Urafise abagenzi b'abahungu kwanza? Benshi cyane. None urafise umufiance? Sinzi. Hamanze mbona ugize mariage. Mugabo reka ndabwire mugabo jiskame hariho abahungu bakivuga gutya. Ati ubonye umukobwa akaza akubwira ngo ndagukunda. Il faut fuir. Ngo elle est dangereuse. Ntangore hariho n'abahungu bavuga ati jewe umukobwa mbwe ko nkunda. Acha mwumirako. Chanumira umuntu ha. Gerageza mutange keya. Keke. Aje keya ndayironke kwiye pe. Okay. Jewe keya ndayironke kwiye ku buryo nta wundi mugabo no kwiyumvira wapi. Mugabo abagenzi ndabafise. Nakubwiye ko mprefera abagabo. Ego vraiment charge ndikundira abagabo kubera ingene bameze. Apana abagabo bameze nka bamwebwe. Abagabo bafise imico y'abagore kugena barahari. I am sorry sana. Kazwa TV. Turabaramukije bakozi ba Kazwa TV. Iki ni kiganiro kigira kabiri muri ca kiganiro twababwira kwa kabiri uheze woman want. Rero twagira tubanze dushimire abantu mwabiravye, hari habagize ico bavuga kandi twarashimye ivyo mwavuze, turashaka n'abandi benshi mugenda muragira ico muvuze ku biganiro vyacu. Umusi rero tuzanye yindi sujet nshasha kandi iri très intéressant. Ni sujet irabana twarababwiye ikiganiro kiraba abafasoni abakobwa. Twagira rero turabire hamwe mbega umukobwa ari fiancé umugore yubatse birarekwe ko agira abagenzi b'abasore abagabo bigasohokana bagasangira hama bagataha. Mbega muri societe babibona gute? Mbega ni inkurikizi zihe kuri we ku mubano wiwe n'umufiancé wiwe canke ku mubano wiwe n'umugabo wiwe? Nivyo tugira turabire hamwe, turi kumwe na Ahonella. Rero tudatevye murabizi muri societe turakeneye abagenzi. Umuntu arakeneye abagenzi, uri umukobwa canke uri umufasoni so kuvuga yuko ugira abagenzi b'abakobwa gusa, n'abagabo. Hari abahungu mwakuranye, hari abagabo mubana mushobora kuba abagenzi. Rero iyo ufise abo bagenzi mbega iyo muhora musohokana turabizi iyo mumaze kubona umuntu umukobwa asohokana cyane n'uwundi baca batangura kuvuga yuko bakundana, kandi asanzwe afise uwundi ku ruhande bikundana ari umugenzi gusa. Ari umugore naho akaba yamarika arasohokana n'uwo musore canke n'uwo mugabo, baca batangura kuvuga yuko baba bafitaniye imigenderanire. None urumva vyo barivyo abo vyimvira kwiki? Ndaramukije abakunzi bacu, abakunzi ba Kazwa TV. Nije ko meze neza muri hose. Ndashimiye abantu. Madame Chani yari yabashimiye mugabo nanje ngomba gushimira abantu bagize commentaire, bakagira reaction, bakagira like, n'abantu bashasha babone bashu bashasha. Nukuri turabakunda, turanezerewe, turabibona. Vraiment merci beaucoup. Hama kandi nshimira n'abantu bagize commentaire inbox. Murashobora kuza muradishira no muri commentaire ntangorane. Yes, ni sawa. Hama hari abantu bavuze yuko genre twaravuze cyane abantu muri diaspora ko ari bo bafise amakosa. Nashaka ndabwire ko nta na gato twako tuvugana muri diaspora. Nikora ko peut-être abantu muri diaspora donc abantu batari mu gihugu kimwe ari bo bantu bakunda gukundana ku marezo sociaux. Nibo kenshi bashobora guhuriraho bakamara n'igihe batarabonana, donc bagapanga bijya byose twavuze batarahura. Nta bantu twako turavuga. C'est juste ibintu bihora biba. Yes. Rero mwumve ko atari atamuntu umwe twako turavuga, atabantu bo mu muce umwe canke uyundi twako turavuga oyaha, twako turavuga hamwe. Ikindi naco ikiganiro cyacu ni cy'abadamu gusa n'abakobwa, donc tutegeza kuvugira abadamu n'abakobwa. Iyo twashatse kubavugira turabavugira, iyo twashatse kubahanura donc turabahanura abakobwa n'abagore gusa. Yes. Ya nabakobwa n'abagore ego mugabo ntibibujije nuko n'abagabo bagira ico bayivuze kubera mu mibano abagore ntibashobora kubaho bonyene. Hama hari abagabo barafise abagenzi nukugira namwebwe ico mubivuzeko.
ego warumbajije ngo naye ndakubajije nti nk'ubu wewe fata urafise umufiance urafise abagenzi b'abahungu kwanza benshi cyane none urafise umufiance sinzi ndabyibuka reka dufate yuko umufise prenons par exemple yuko umufise none nk'ubu wewe bajya bagenzi murasohokana dufate nk'ubu unye ari nk'umuhungu w'umugenzi wawe murashaka gusohokana mukagenda mugasangira rimwe kabiri gatatu biramaze kugushikira shani biramaze kugushikira kuko abahungu cyangwa abagabo n'abantu dukorana n'abagenzi bacu turavukana tubana nabo n'ababanyi genre biragoye kugira ngo ubevite kwa n'abakolege biragoye kugira ngo ubevite kuzirahura nabo je vraiment sinovuga ngo ntibirashikira namwe birashikira none dufate hariho umugenzi w'umuproche w'umuhungu ufise muramaze gusangira kenshi uhora wumva muri societe baca mu kibana haryo baye aux alentours bahora bivuga gute bon kenshi baca bavuga ko dukundana mugabo je personnellement umuntu nkunda kugira abagenzi b'abahungu sinzi ko ariko yako navukanye n'abahungu cyane mugabo kenshi ndagira abagenzi b'abahungu ntabari benshi abari umwe canke babiri kandi kenshi uranasanga turi na proche ugasanga turahura kenshi turaganira kenshi ariko ivyo bishika iyo twese turi single baba bambaza ngo none mwese muri single oya jewe nzi ko ufise umukopine vraiment iyo relation nta nemera turaba abagenzi tukandikirana nkakubaza amakuru yawe nkakubaza ukuntu mumeze te plan ki ari amadil duhana tukayahana ari amaprojet dukorera hamwe tukayakora ibintu nk'ivyo mugabo iyo hagati muri twege hariho umwe afise like afise ari en couple nta bintu byo gusohoka kenshi vraiment rimwe oya isukuvuga gusohoka kenshi musohokanye none basi reka dufate once ko bivuga yuko uri en couple on laisse tomber d'accord none warigeze kuba en couple quand même uwo mugenzi biramaze kugushikira uwo mugenzi wari ufise sivyo none umufiance wawe yabifata gute jewe ndaja kukubwira ingene abagabo baca bifata kuko je ndubatse ndaja kukubwira abagabo ngene bifata wewe umufiance wawe wico gihe yaca bifata gute jewe iyo mfise umufiance naye kubwiye cyane jewe mfise umufiance sishobora kugira imigenderanire myinshi yo gusohoka d'ailleurs sinzi nuko binashoboka yuko dusohokana ko ndanakwemera iyo programme yo gusohoka iyo nzi ko mfise umutipe iyo bishitse c'est que abari ibintu by'akazi canke ideal canke ikintu kindi apana ibintu by'ubugenzi ngo dusohoke ngo turi deux rimwe kurenza kabiri mugabe iyo bishitse rimwe vraiment abantu oya reka tugende bukewe uvuze yuko uri en couple ntiwigera ntumwemerera ko mwicarana urumva hari hakandi urumva wowe ushatse kuvuga rero iyo uri libre nawe akaba ari libre nuko uba ushaka ngira ko hazogera igihe akakudraka sino je ukuntu mbona amitié ubugenzi ukuntu nabibona n'umuntu muganira ari nk'ikintu kitagenda neza akaguhanura sivyo rero simbona naho noba ndi en couple simbona ingorane tugiye tukicarana atayandi mariage pense atabindi vyumvira ataki ntangorane je ndabibona nangorane umugabo wewe dusigurira ingene uri en couple udasohokana n'uwo mugenzi wawe canke bivana n'umufiance uba ufise ingene ameze ariyo nja numva wari ufise umufiance apfuha hari igihe abafuha umviza cyane ndakubwira hari igihe usanga biravana n'iyo sortie ukuntu bimeze sivyo sortie le soir date ufise umutipe wamusize muhera wamubwiye ngo ndafise programme ngo n'umugenzi wanje w'umuhungu ngo urumva ngo tuzoba turi babiri baravyumva ivyo bintu ukuntu bimeze tuzoba turi babiri ku mugoroba turaba ahantu ho gusohokera nyine muri zanzi canke kuri silhouette canke hehe tuzoba turi ni jewe nawe objective genre just catching up kuganira bisanzwe canke ni ibintu nyene ni diri mugira muhana ni ibintu vyibi oya bizarre abahungu benshi ntibabikunda ego biri bizarre mugabo none aho hantu mwasohoke ibari lieu public haba hari abantu je ntabwo ndabibona
gusa ikintu je nobona barabikwemerera jewe je ndafise abagenzi nyene je ndasohoka pe mugasohoka muri dewe jewe aba ari umugabo donc ngo mugenza aba ari umugabo nawe nyene canke reka ndakubwira ubwa mbere na mbere ho jewe abagore sindabakunda gose sindabakunda muri kayiye reka ndakubwira igituma ntakunda kugira abagenzi b'abagore b'abagenzi ndabafise mugabo ari ibintu vy'iwanje vy'indani ku mutima je préfère ko bingumamo uti kubera iki reka ndakubwira impamvu nkunda abagenzi b'abagabo canke b'abahungu n'igituma nkunda abagore abagabo reka ndakubwira ingene bimeze abagore d'abord abagore umubwiye ikintu arakibi ntiyigera yibagira uravyumva umubwiye uti je mfise ikibazo iki sawa aca bishira ngaha arafise uwundi mwami proche wiwe aca agenda amubwira ati sha ntumubona twenga afise ibibazo ibi n'ibi bimeze gutya na gutya wa wundi afise uwundi mugenzi ukaja usanga ibintu vy'iwawe biri mw'ibarabara urumva niyo mpamvu abagore je préfère ikintu mba mbwiye umugore ni ikintu mba nkeneye n'uwundi azocumva nta kibazo reka yenda kubwire akantu abagabo bisangije abagabo ba vrai je dis ba vrai hariho n'abagabo bafise imigenzo y'abagore bambabarire hariho abagabo bavuga nabone ufise umugenzi w'umugabo urashobora kumubwira ukamubwira uti ndafise bimeze gutya na gutya na gutya na gutya siko murahejeje kandi akaguha n'impanuro zijanye n'ivyo wamubwiye nyene akakubwira uko abibona akaca yitahira uwundi musi musuye kubonana ukaca umubwira uti ribuka wa musi ko nakubwiye gutya aca kwaza wambwiye gute bisigura yuko muri uwo mwanya ivyo wamubwiye yakubwiye uko abibona yaguhaye impanuro kandi abisize ngaho nyene nico rero nkundira abagenzi nakubwiye iriya hariho en general abagabo niko bameze abagabo ntibabika ibintu mu mutwe ejo muzohora kubwira ati sinibuka ivyo wambari byari bimeze gute kandi uwo munsi yaraguhaye impanuro yari ikibazo canke ari nk'ibintu vya hari igihe uba ukeneye umuntu muganira mu buzima umuntu arakeneye mu biganiro rero hariho n'abandi simvuze ko hariho n'abandi bakaba baca bagenda barabivuga ujya mugore abo rero je ndabaklasa muri ya kategori bafise imico nk'iy'abagore abagore dufise utujambo kandi ntubiharire urumva hama rero niyo mpamvu rero jewe uca usanga shani abagore ntibafise utujambo no niko imana yaturemye sivyo voilà j'explique sivyo umugore n'umuntu amultiplia ibintu vyose ako kantu nakumvanye umundi mugenzi wanje yavuze ati umugore cyangwa umukobwa aramultiplia akantu kose umuhaye elle doit ajouter elle doit multiplier elle doit rana umuhaye par exemple umugore urashaka kumuha 10,000 umugabo akamuha 10,000 genda ugure uze guteka inyama sivyo uze guteka inyama none inyama azite ntumubwiye ngo urumva ngo uze kugira gutya na gutya na gutya na gutya wewe muri ya 10,000 sivyo acaharura kwanza inyama zishobora kuvamwo akongera karonka nivyo bijana uravyumva donc umugore n'umuntu elle ajoute ibintu vyose niyo nje kukubwira par exemple bijya bavuze ngo bafise utujambo uje ukambwira shaje vraiment bimeze uku nuku ndavyumva nkakumviriza ngije ngiye kubwira umugenzi wanje ca ndamubwira nturabona hewe shaje shani navyumvise vraiment nibimeze neza niki kandi je nari narabibonye ofete neza ko ico gituma yaguma agira ibi voilà on ajoute tuvuga n'impamvu ntazo nakubariye donc izo mpamvu we ntazo wambwiye mugabo jewe nca ndazirondera ca ntangura kuraba ngene wari umaze imisi bitwara ngene wari umaze imisi umeze mudi yawe n'ukuntu wabimbwiye n'umwanya wabimbwiye donc nkaca ndabifatanya nkaca nuko rero nivyo ntakunda urumva nk'ubu dufate nka je nubatse dufate ndafise ikibazo n'umugabo ndagenda bibwiye umugore aca agenda akanariza ngo shango haya ngo je kujya bavuze ngo nari narabibonye ngo warabona muri rya minsi ngo ngenagira gutya na gutya nawe urumva akaca bihoriye na ya histoire urumva bamubwira kandi aca agenda akabibwira abandi rero niyo mpamvu mba nkunda nk'umugenzi w'umugabo umubwiye uti bimeze gutya na gutya araguhanura kandi biba bihereye aho nyene nawe abagabo ba vrai rero niyo mpamvu je uzosanga
ntiwombuza kugira abagenzi b'abagabo ntivyokunda mugabo reka nakubwira ingene abagenzi b'abagabo je tuba tubanye no guhura tugatwenga no gusohoka si cyane kuko mugiye gusohoka iminsi yose hari igihe birangirira hamwe ubugenzi hagati abagore canke abakobwa n'abagabo hari igihe usanga bigiye kubomanira ahantu urabibona cuyibona rero nukugabanya nukugabanya amasorti gusohoka iminsi yose kameme ndafise ico nkora ndafise ibindi nkora none nk'ubu yazatubonanye mu kwezi rimwe canke nka iliya 2 mois canke mu ndwi zibiri mbona ataco bintwara hanyuma iyo rero bigiye kubomanira hahandi j'arrête l'amitié mbega canigirayo ndakubaze nta na rimwe birashika ukagira ubugenzi n'umuhungu wowe ukibaza ngo miko muragira ubugenzi kumbe nawe ariko yibonera ibindi bintu kuko sivyo umuhungu n'umukobwa jewe nabibonye sivyo naho wasanga afise genre uwo mugenzi canke abagenzi usanga turi proche tuganira dusangira duhana amadil tugira iki donc hari un certain moment iyo mubitwaye nabi sivyo iyo mubitwaye nabi uretse societe ibirikira babona sivyo uretse abantu muhura uretse abantu bakubona muramukanya kenshi uretse uko babibona hariho realite muvyitwayemwo nabi sivyo hari igihe bishika ugasanga umwe muri mwebwe aratsitaye ni bya bindi nakubwira bija kubomanira keke ni bya bindi birangira ku draze par exemple ugasanga ndakubwiye reka ndabwire histoire imwe yigeze kunshikira ndi umuntu abaca yimenya umugenzi wanje yamvu ndagura mu gice sava okay araza kwimenya shirako ni izina bazi ndiko ndamubona numva bintwengeje narigeze kugira umujama turabajama sana turaganira ico gihe vraiment nta mutipe yarafise naje nta mutipe nawe mfise nawe nta mumome yarafise hama nyene turabajama tugasangira ico gihe vraiment haraheze n'imyaka myinshi n'iki n'ibiki nta muntu numwe rero muri twebwe twarakundana vraiment mugabo nta muntu umwe yigeze abwira ngo ndagukunda ngo canke ngo ndakwiyumvamwo bikini oya twara abagenzi umwe aronse amahera kemvita uwundi aronse amahera kemvita uwundi tugasangira tugatera blague tukabwira tugasengeranira tukagira iki urumva no gusenga vyari twarasenga vraiment twarasenga akampanura akambwira bro uri kurasarisha ahantu uri kuragenda wapi iyo comportement non urumva nyene gutyo byari biryoshe abantu bose bari bazi ngo turakundana abantu bose aha ni bimwe nakubwira muri societe baca umukobwa baba bazi ko mukundana ariko umugore baca bavuga ari karaca mu umugabo wiwe urumva barabigira mugabo je ukuntu meze iyo nzi genre birandyohera d'ailleurs kumva umuntu ariko aravuga ibintu bitari ivyo nkaho onya abavuga ngo turakundana ngo tugize gute atari birandyohera ndavuga wow. So people can like make stories ukifondera ukavuga ibintu bitari byo byo inkuru yose ukayiheza urumva rero harageze igihe le type il s'est marié aranyereka n'umukopine wiwe nibiki ntiwigeze upfuba pas vraiment kwera wewe yari umugenzi vraiment je voulais du bien pour lui kandi n'ubu still je veux du bien pour lui jewe nararyohewe kwa yarakunda uwo mukobwa yaramukunda tellement ma place je la voyais pas uramaze kubona umuntu akunda umuntu ku buryo uvuga uti je hasi nshobora kuronka umenera sinshobora kuronka umenera bomye ndabikase ibi bintu biriko birambaho ndabikase so nararyohewe yambwiye ko il va se marier n'ibiki donc yeah, I was happy mugabo at the end chiko chatera blague nyene kwa kuni nyeme ko baravugana niki miko babwizanye ukuri atarambwira nyene cyo urazi nyene ndibona gukunda naragu I was like wow hamuti ucuragenda urarongora uransiga urakunda wundi mukobwa sivyo urana mu presenter mugabo nkunda are you serious kandi bari kumwemerera yakuba yabivuga naye kumwemerera mugabo mwe nubwo bugenzi biri bizarre usanga
umugabo nta numwe abwira undi uguma wumva oya ofete kukundi kubera urazi ingene biba bimeze no kuvuga hariho abantu baproteje amiti akavuga ati niyo namubwira ko ndamukunda bwa bugenze buca buhera akaca abona ko yoba homvye mbwa hariho n'abandi batabigira gutyo alonga ati ndakabwira ati je ndawukunda kandi hari igihe wa mukobwa bari muri ya stade ya amitié wa muhungu yinjiye mu by'urukundo ukaje usanga biciye bipfa umukobwa aciye yiyelwanya canke umukobwa nawe akidevelopamo ko agakunda wa muhungu hama hakaca hagera igihe abimubwi abakobwa ntibabivuga bakoresha amageste mugasinze ko hari ababivuga bakoresha amageste umuhungu agatinda akabona ati umukobwa yatanguye kunkunda hariho igihe aca arondera mukaca hakipasa nk'ibintu urabibona bijya entre urabona rero wa muhungu arashari kuri stade ya amiti uravyumva wa mukobwa yashizemo urukundo harabaye bya bintu aciye yiyatasha gose wa muhungu ntikizomumuza yuko aja kudraga wakunda wewe wa mukobwa uzoca ukomereka kandi toujours iyo amitié rero shobora no kuza kubibwira le type nkamubwira je masigaye numva ibintu je m'attache à toi ntibimubuza yuko akubwira no you're just friends nukuje muri kiti burundaise hariho umukobwa biragoye kiti burundaise oya muri kiti burundaise ngene tubizi numuhunga agira premier pas umviriza ndakubwira rero abantu ni vya kera zaravuye ubunye umukobwa ari prononce bien kamubwira bro j'ai des sentiments pour toi quand I'm serious si tu es prêt moi aussi je suis prête bariho baravuga kandi nibaza ko atakosa ririmo oya nta kosa ririmo ofete turi victime ya culture haitameze neza idusaba yuko iyo culture iradutuma dukomereka sivyo jewe ndabikubwiye ncamenya ce que tu ressens pour moi yo utari prêt ucumbwira ati wapi kweri je mugabo reka nakubwiye jusqu'à mena mugabo yari donc iyo ndabihoze nzoguma nkomereka develop ibintu bibe byinshi hamanze mbona ugize mariage mugabo reka nakubwira mugabo jusqu'à mena hariho abahungu bakivuga gutya ati ubonye umukobwa akaza akubwira ngo ndagukunda il faut fuir ngo elle est dangereuse ntangore hariho n'abahungu bavuga ati jewe umukobwa mbwe ko nkunda aca mwumirako canumira umuntu ubu utahuye sha en fait nibaza ko wa afiya umuhungu ntashaka kugira afuma abari coup de foudre y'iminota mike nayo bisaha imwe mugabo nta muhungu ashobora kwemera des relations kumukobwa adafitiye akana gatoya iyo afuye seke nta bintu yaragufitiye nta bihari nta mutima yaragufitiye yaragukunda ugukunda avuga ati je tombe ahashashe kweli ngo yahashashe urumva aca yinjirira aho nyene aca gira iki gusa je nibaza yuko basha ibintu byo kwigirisha hagarara just speak you vuga ibiri muri wewe urabona rero turabonye yuko ubugenzi mu kibari ngene babibona abantu muri societe baca bibaza umukobwa barakonana n'ujya muhungu kandi atari ivyo umugore aracamo umugabo kandi atari ivyo ari juste l'amitié reka rero ubu unye turabe ingaruka ubwo bugenzi bushobora kugira muri relation umukobwa afitaniye n'umukope wiwe umufiancé canke ingaruka bishobora kugira kuri wa mugore n'umubano wiwe n'umugabo wewe wibaza ko byo bigenda gute ko bijanye n'abakobwa reka ndaguhe nk'akarorero office umutipe ari calme atavuga ameze nk'umulesefere urabona kuri iyo kote office umugenzi yamarika arakubaza mu gatondo wavyutse gute saa sita wafunguye mu ijoro bimeze gute uryamye wowe ubona ho hashobora kuba ingaruka mbi izihe kuri relation afitaniye na wa muhungu yibereye hajya aramukunda ari calme ntashushe uwo mushira muri kote y'abantu ataco bitaho wumva hashobora kuvyuka iki hagati y'uwo muhungu yamarika arakubaza wavyutse neza n'umugabo n'umugabo yubatse arashaka ko reka ndakubwire jenge wewe ubibona gute ndabibona sivyo ivyo bintu birashaka kuzana ingaruka mbi cyane
sivyo mbi kuri relation y'uyu mukobwa cyangwa umugore afise ari en couple sivyo ku mukobwa jewe birazana ingaruka mbi my dear urazi umuntu twe abakobwa turakunda abantu nyene bashushe amakeya umuntu akwaza byagenze gute mbega hahandi mbega byakunze mbega wafunguye turaba ibintu wafunguye nukuri umuntu koga azavuga ko atabikunda ufise igisuko gishaje akakubwira ati reka ndaguha amahera ugenda usuke nk'ubu dufata akabona yabonye akantu keza ugasanga arakakuguriye dalamite birabaho bishobora kuvyara ingaruka mbi ziri ndiko ndazikubwira abakobwa barakunda abantu babitwararika nukuri abantu baba laisser faire murabe mugira ka effort vraiment mugire effort nukuri turababara from inside urumva rero haciye haba hariho rero uwo muntu ku ruhande atibuka yuko ufise umutipe sibyo kuko hari igihe usanga n'uwo muntu wo ku ruhande nawe nyine agushaka sibyo akaba azi ibyo ukunda kuko kenshi usanga muri ko muraganira uvuga agenda akunda ibi cyangwa akabibona tout simplement ukuntu umeze akavuga ati ujya akunda ibi n'ibi rero akaca zarabikugirira kwera ubikunda ukamubwira iki birazana ingaruka mbi sibyo mbi iyo utaciye umubwira uti bro wewe uzahava unkoresha amakosa je suis en couple parce qu'on fait mon type rero ibintu kuragira bizunzanira ingorane urabugabanye sivyo upunguze ugire gutya iyo mubandanije muri iyo we yo guhana makeya c'est pas bien ucusanga ujye wamwibagiye ukaca ukunda ujye naho mutokundana uyunya nawe nyine usanga ta importance nawe kuramu ari umugabo yubatse naho aguma gwake hari aho bisanga ugasanga uri umwana w'umuntu ugasanga biragiriyemo muciye mugira birashika reka rero ndaguha ka histoire gatoya ni gatoya uwo mukobwa ni umugenzi wanje yari afise umuhungu bakundana ni wa wundi amwandikiye message imwe ku munsi byaba bikwiye aca rero hakaba umugabo yubatse barabana muri entourage baratina baraba bagenzi bijya kuganira wa mugabo rero kandi n'uwo mugabo yambwije ukuri ati nta bintu byo kontraga yari afise kwari kunyitaho afise ibisuko bishaje akamusukishiriza bakaje barasohoka rimwe bagasangira urisi ko umuntu atagani yari afise uwo mugabo yambwije ukuri ati nta kintu nakimwe yigeze ambwira ati mugabo ingorane vyaciye bintera muri relation yiwe uko yambwiye no kuvuga wa mutipa mwandikiye niyo message imwe yaramwenerva ati nkuyu akuba yimvira urya mugabo ngene yitaho ati none nk'umugabo nk'urya no mukora hehe iki niki vyarangiye ahebanya na wa muhungu niko bigenda rero ku bagore naho ingene bimeze ufise hari umugenzi akwitaho akabaza wabyutse gute abagabo nawe urumva mubana yaramaze kumenyera yaragushikanye nta kubaza iki niki bishobora gutera umubano mu ugasanga muri ko muraganira misi yose muri ko murashwana wewe ntumeze uko gacu usanga wa mugabo aje ari enerva canke haravyutse n'ibindi vyiyumviro mu mutwe bidashobotse kwa wa mugore rero abagabo gerageza mutange keya aje keya ndayironke kwiyepe jewe keya ndayironke kwiye ku buryo nta wundi mugabo no kwiyumvira wapi mugabo abagenzi ndabafise nakubwiye ko mprefera abagabo ego vraiment charge ndikundira abagabo kubera ingene bameze apana abagabo bameze nka bamwe abagabo bafise imico y'abagore kugena barahari I'm sorry sana jewe ndakunda yuko nk'akantu kiwanje ndakaganira umugabo kubera nzi ko aca vyibagira nejo dusuye kuvugana ntavyibuka umugore hahere diza uribuka ko nakubwiye wambwiye ko wari wibagiye wambwiye na gutya niyo mabevye rero nabikunda urumva rero l'amitié ni nziza mugabo tukaraba amasorti ntabe menshi hama abagabo nabo bakaraba muri iyo amitié ntibice bigwa hahandi nyene urabona bice bifatanira mugabo kenshi hari ababa bibitsemwe ibintu nk'umugabo akaba gushaka akavyibikamo kwazi yuko ntivyica amitié hariho nabandi babivuga urumva nukuraba nyene nawe uri umukobwa ukabona arakubwiye ibintu nk'ivyo ifose luanye ya Jenny bazaye ko
ubwo bugenzi si bubi sivyo burafise ibyiza byabwo nubu twako tuvuga ibi twariko tuvuga ingaruka sivyo ingorane zishobora gushika nizo twabyumvise biratuma ugabanya iyo usanze uwo muntu aguha ibirenze ari hakana kabijyagira afite ingorane muri communication kurusha uwo muri kumwe hari gihe usanga uri kuri yatasha kuri uyo uyunya ugasanga uri kuramuva kuko umugore ntashaka kwiyatasha ku bantu babiri alafu haba hariho umwe principal uwo principal rero iyo adomina babandi bose akabadomina mu bintu byinshi donc bitari bike kuri babandi aguma ari hejuru mugaye haje muri babandi bo ku ruhande sivyo hakagiramwe umwe akora kanuka kabijya agakoraho ababara akamwagaza hababara sivyo usanga wa wundi amukashije bino kandi gukasa umugore gukasa umugabo ni fye rimwe gusa bitanu biza buke gatanga kubona amadefa gatora amadefa umunsi wo kugukasa ni rimwe vraiment kandi ntasubira inyuma so Jenny baza yuko ingaruka zirahari mbi zirahari mugabo ingaruka nziza nazo zirahari shane umuntu muri societe twamadukeneye abantu abagenzi surtout urakeneye umuntu wikonfia ko umuntu de confiance yagira rero turabonye turabibonye mwebwe abadukurikirana murafise ukundi mubibona murashobora kuduterera ivyumviro muri commentaire mukagena mugakunda ibiganiro vyacu mukabisangiza abandi twebwe turahari tuzoguma tubaha ibintu biryoshe yes twibutsa kandi yuko ihiganiro ni exclusivité ku badamu n'abakobwa nta mutima mubi imwe c'est juste guhanurana c'est juste kuvuga les réalités zihari muri monde féminin surtout ni wacu aho tubona aho tubaye nivyo rero namwe murashaka kutubwira uko muvyumvira nuko bimeze genre ivyumviro batandukanye kandi ivyumviro byose ni byiza rero turashimiye abantu badukurikiranye gushaka kuri no munota nibaza yuko mwaryohewe nibaza ko ari ico myize canke sinzi arico mwokunganira muri commentaire turabaye kaze uri mushasha nibagire kugira subscribe nibagire kugira commentaire na like muzoba mudu fashije muzoba mutwankurajije tushatubona ko nibiganiro byacu mubikunda ama tukabibandanya ikiganiro cyacu women want ni chaque dimanche chaque mardi ku mugoroba murabona ikiganiro cya women want tuvuga ku bagore n'abakobwa shani turabasezeye naho gutahana ha mardi twizere ko muzoba muri benshi mwagize ico mubivuga ko kuwa kabiri hari akandi kantu karyoshe bye bye Kazwa TV. We want the words. The solution of all dreams.